apana kurobanura gusa abantu ngo muva ku gatumba kamwe mugabo girira neza bose utarinze kuvangura. Haleluya. Rero usomye mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 13 umurongo wa 16 haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Bibiliya ivuze ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukavyibagire. Ntukibagire kugira neza umwasi wawe, ntukibagire kugira neza umubanyi wawe. Ukaba ufise ico utanga gihe bose. Reka guha gusa abo muva hamwe, reka guha gusa abo muva ku gatumba kamwe, reka guha gusa abo musangiye idini, girira neza bose. Haleluya. Girira neza bose nkaho Musamariya w'imbabazi igihe yarengana akabona mwene wabo yamerewe nabi ajyamye kwibarabara yakubititse, yaramufashije agenda aramuvuza, badasangiye idini, badasangiye ikintu na kimwe kubibaza. Agira neza atanze kuvangura, agira neza bose kuko n'Imana niko imeze. Imana igeze gutanga imvura canke izuba ntibaza ngo mbe usengera he, mbega uva he, iha imvura babi nabeza. Abarozi, abasambanyi bose bararonka imvura kuko Imana yitanze, yigize neza, igirira neza bose. Haleluya. Zaburi yo yivuga ngo iramvuye ikiganza ihaza ibyaremwe byose. Uwo ni umutima natwe tukwiye kugira nk'abakristo, tureke gukundana gusa ngo kwa tuva mu madini amwe, tureke gukundana ngo kora gusa twavukiye hamwe, mugabo tugirire neza bose nkuko Imana nayo nyene itanga imvura kuba binabeza, abariko natwe tugirira neza bose tutavanguye umuntu numwe. Rero uno munsi ntirirenge utagiriye neza mugenzi wawe, ntirirenge utagiriye neza umubanyi wawe. Bibiliya rero natubarira ngo umwansi niyagera ahana gusaba imfashanyo uzimuhe. Umwansi niyagusaba ngo umurenze umutumba umwe umurenze imitumba ibiri, umwansi niyagusaba agahuzu uzukamuhe, niyagusaba amazi uziyamuhe. Apana kugira neza gusa abantu muturuka hamwe canke musengera hamwe, mugagirira neza bose utavanguye kuko n'Imana iyo hageze kugira neza iha imvura babi nabeza itavanguye. Nawe ntuvangure mu kugira neza kwawe, gira neza bose utarinze kuvangura kuko kugira neza ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera. Icerekana ko ufise mpwemu yera muri wewe nuko ugirira neza bose utarinze kuvangura. Haleluya. Rero iri jambo rikubera impamba uyu munsi, urondera bugirira neza, urondera bufasha, apana gusa bajya muva hamwe mugabo n'abasi bawe bagirire neza. Niryo jambo nari ndabafitiye, nizere ko ryabahezagiye. Mugire umunsi mwiza, mwibuke kugira neza, mwibuke kugira ubuntu nkuko ijambo ry'Imana ryabitwariye mu Baheburayo. Mwarahezagiwe. Shalom.